novuma je nomoka nkamureka ariko tubyihuze numvira ndakubwira ndaguha amakuru rero y'imvaho urupfu rwa so wawe urumva urupfu rwa so wawe waruteguye akarutunganya ni Samantha niyo yatunganya urupfu rwa so wawe urumva ndazi icyo kirashobora kugutangaza Samantha reka tugende step by step urazi mugabo umviriza reka genda kubugurura umutwe kwanza urumva jewe makuru narose amakuru y'imvaho ku bakozi biwanje bari bazi amabanga menshi cyane uzi ko jewe yari yamaye ibintu bibi ndajya natabyo nzi urumva uwanzimuruye akamfasha nkavikuzimu nkajibuntu niyo muzamu wanje ngo wiwanje ntuzi Abeli urumva Abeli yamenye yuko Samantha ari yari yageze gutiyamaye uburozi bwo kungira ikijuju ibyo zovuga byose ndiyo bibi urumva niyo yamfashije Ndira Samantha ugize ucinyibusa uzi yuko muri ivyo nyene nako nakubwira vya Samantha uriya nawe ukabaye warariye kaje ukumve erega cyo bigiye je twakunda ni wabo buriya niyo nzimano ya mbere banza kuguha buriya jewe buriya narayikize kubera ko jewe mu mateka yiwanje kuva kera ntujya iwawe n'umukobwa ekada kugira uzobone wona iwawe n'umukobwa imanje gituma jewe nanani ntuzupime urumva jewe rero natwarinda nabona nyine ko ari ibintu byiza byose ni sawa jewe bamaye akaji bamaye umusosi kumbe simenye ko ndi kundaje uburozi Samantha anikoze munda umviriza renda cyaraguwa wowe wa muhungu we urumva abo nyene nibo bambwiye neza baranyereza neza yuko Samantha urumva icyo yari yarakoze gushikaho jewe nyene nigura papa wanje agapfa nkamwikira we byo vuma basi yaramwise undi muntu akamwica urumva je namwiniguriye jewe uranagira neza je gena mutwara nako numva kantu aguma higa ati shabizi ibyo nkoreye ati genzo umwereka je rero kuko jewe byo sabikurikirana je nari mu rukundo ngo ati iyo byabiza biramuzeya ukuvuga Samantha hariho ibibulungure mu mutwe uzi yuko ni shetani uzi yuko je umunsi wa nyuma duhebana niryo jambo rya nyuma yagiye ambwiye wumvise niyo jambo rya nyuma yakubwiye bisigura rero yuko icyo ni kintu yari yarahize kuva kera avuga ati jewe nzomwereka urumva rero abakozi biwanje bakibimbwira neza ukuntu byagenze byose urumva yuko ariko arategura kwicisha so wawe n'umuntu yahaye amahera umusore umwe yitwa Kiboko urumva ugeza anegagura abantu niwe yaje akerembura so wawe urumva uyu akimana yagiye gusa mu mporero aha je narizi yuko nje gusaba ntuze umudamu wawe akimana amfasha kandi kumvugira kwa ntuze kwa madami wanje urumva kuntu ari amakuru numvise avuga yuko yambyariye akana kumbe cyage namwirukanye yaravuze nayi wanje we navyo waruzi yarabwira bwira ngaha turi mu nkuru nyene turyohewe buriya yarazimpaye ndadamwa ntiwumva nukuri kw'Imana gusa rero yaratwihanikirije ntitukubwire ariko mugabo ariko kubwira gute ukamisha inkuru nkiyo vire we wari wamaze kubigikashe ntumva ko wari wamaze kujya kajuku ikijye nari maze kuba housing nari gi housing rero ndumva rero aha twese GC wewe sijewe twamaze kuva mu muti none twese ngani bagugundari okari wewe washe okari kabisa wewe waguye mu bugugu najingwa mu bugugu urumva no bugugu okari urumva wewe wari hekuye oya Jehova rero umviza rero kubwira wewe kuko vyiwawe ni fisiki igihe kiriba byacari bishaje urumva nyaragasa urabukuntu ugera gusaba imbabazi ya mukobwa genda umusabe imbabazi yakirika ariko ukoze uno munsi nyene genda uvugane nawe urumva
umviriza ngene uvugane nawe umusabe imbabazi kubera ko bikiri bishasha arashaka kukubabarira urumva ndiko jewe byiwanje byo narabanye na mama Kei urumva numunye mugabo n'umuntu ari strict ndabizi mbega ntuzega wowe arashobora kuvyemera kuko buriya we nta ngorane ifite akimana ariko mugabo waza ujya aravyemera inde mugabo rero w'Imana w'Imana umviriza wewe uwumvuganye n'umudamu wawe kuko ndabizi w'Imana naho ari strict arubaha ikintu cyitwa indoa y'umuntu urumva aracubaha gose kandi arumva gutanga ikigongwe none aracumva nyene urumva wowe gera umusaba imbabazi umaze kumusaba imbabazi hama genzo cyankurikira rero urumva nzoca kwa akimana nyene nyene hambugira ngo afashe najewe niyo mpamvu je ndabizi niyo mpamvu narinje kugira ngo ndamusabe akimana agere kunsabira imbabazi kwa uw'Imana nje nsanga nawe wagize ubugobogo ngo waramwirukanye Samanda nubwo yabari wewe wajise nagukora nzi ko mfite ndayiwanje nkije jise nagukora ko je kuginishirwa umwana je nufuma wica nukuri umuvyeyi nawe n'ikindi kintu sha ndabizi ko umuvyeyi ikindi kintu mugabo jewe ikintu cyitwa imbanye je sinkora none wewe Samanda we kuva kira namye mpero gurumu nakonye uyu Samanda nukuri ko Imana azogenda uko nyene umushenzi jewe ndiko ngira amatohoza menye yawe none mba antakiri haji wawe kuya yari umuseke yiruka ubusi hari urumva mugabo ndiko ndagira amatohoza ngo menye yari ingore wewe ndakubwira ko tuzosorigeza umvi Wala umugambi n'uyo nyene kuranga n'uyo zingo nuko bimeze no kuvuga yuko nta kijyana bishoboka Samantha ndazi yuko byukuri ntawe udakusha ndazi yuko nakoze ibidakorwa ukuri ko Imana ndamenya ibanga ariko je navuga yuko naba nari narahenzwe hanyuma nkaba nabonye umurazi nakaniye umurazi w'umukuru kintu kenzanye ngaha nukuri kwari gusaba imbabazi mu mbabarire kugira ngo subirane n'umugore wanjye kuko ntazi bana zidakumanya amahinda ariko gabiza ikintu wakoze uzi ko ari ikintu cyoroshe uze gusa ati jewe shaka umugore wanje dusubirane narakubwiye ijambo rimwe uzicuza sinabikubwiye uzicuza narakubwiye genda gukuri ndakurusha imyaka icyo uri kurakora kuvuga ngo umugabo wawe niwe yishe papa wawe umugore wawe niwe wishe papa wawe nukuri ko Imana ikikunze kwikiza none ubu ugiye kwicuza nta Imana azopaka oya nukuri ko Imana ndagusabye please reka nirere mutoyi wanje avyare mpeke sibyo kuko ngira ngo wowe n'umugezi wawe nizo ngeso mufise zo kwirukana abagore mukumva babarambiye ntimushaka no kubabona please w'Imana ndagusabye nukuri ko Imana mumbabarire ariko urazi ku mutima waguteye umwana ubagwaye intuze hypertension umuntu afite imbanyi 2 semaines umwana agiye kuvuka uramutera hypertension umwana imisi yose mu ijoro ashaka bizawiye urazi ukuntu byanteye intuze je umutima mubi nuko jewe isenga nukuri ku Imana atari ibyo biza sinzi icyo nari kugukorera mu buzima ariko kubera ko ibintu byanje byose mbiha Imana nasenga ati ihoraho izawumerera cyiza uno munsi uragarutse kandi narabikubwiye ngo uzagaruke iyo si decision yanjye vraiment niwe n'umutima wiwe ushobora kumwinjira ndagusabye wibuke akahise kuko ndazi inyuma y'ibi hari uwabikoze kuko ndibaza yuko biragoye gutahura wamuteye iteke ari hasi n'imbanya ati shwi genda nuko kumwe biramubaza none hariya wari kwicira umwana kubera ibyumviro byinshi urazi stress kuri imbanya umwana agapira mu nda kubera stress wari kuba wihekuye kubera icyavu no kutwihangana
naratubwiye biza kwihangana ni ikintu cya mbere mu buzima kandi mbere yo gufata decision tohoza apana kwiruka muvugane nakwemerera vraiment je shobora kumuforsa kuko yarababaye wenyene nakwemerera je nangorane kwisi kuko jewe namuna dakosa muri twese turabakosa kugira amakosa menshi n'Imana ikatubabarira ariko je shobora kumuforsa ico adashaka kubera ko nzi ko afise imbanyi kandi n'Imana yakoze nyangwara iyo yaraheze twabonye umuti ubone nyangwara yaraheze arakomeye neza cyane ikibazo gusa niyo mbanyi Imana idufashe ivuke ariko ibya decision yo kuvuga ngo ndaguhaye umugore usubize mu nzu sishobora kubikora ni wenyene kubwiwe muvugane nakwemerera je vraiment ndaguha ico kigongo kuko nakwimika kigongo gute naje tuzikisaba ku Imana kandi n'Imana ikatubabarira sivyo biza kandi nari nzi ko uri umwana mwiza ukuntu wamureza umugore wawe imisi yose mpaka nkazi wawe numva ryohewe numva reka nsindishavu ishavu ngwikigongwe kubera ko nanje shaka ko Imana izombabarira kujyana muvugane kawe Imana wowe kumbabariye ndizeye neza ko nakimana za kumbabarira arakuru akimana ndagusabye imbabarire shetani niwe yamenze sinari nzi ibyabaye siko mbabarira n'ukuri nakoze ibyo ntazi siko mbabarira please ndagusabye imbabarire asa ni kubera ndagukunda Imana iguhezagire Samantha urabona ko ubu turi mu mahoro reka gushimira cyane kabisa none wabipanze gute kujya wabipanze ugombye ko kasamanda rikaba kujya nyene kakajyane agakomesheje nyene yasha nakavuguti umutisha ndagashira ku kiganza andi Imana irabikora ibyo nakoze rirakunda nakavuguti ndabeshaga ki rero agakoreye kuri ndakwemera ko bisoza gupanga akarere kabisa negative yaje musanzwe rero nawe tuzinanye ibintu byinshi ndakuzi cyane rwose kabisa ere Samantha sikwetesha okay urazi ko jya munsi nanezerewe ajya wanyemeje ati cyageze Samantha ari ndamubwira ko ndaguherekeje muri hotel tugaja kwiharira rugaca kwemera wewe mbene naguteye inkuru nene kubwiye wewe kubwira ki nene kubwiye none nenzi ko ndabizi byose nokubwira gute kugera twamusizeho nkaje ndamuhenda ngo ndagiye ngo ndamuherekeje muri hotel ngo ntazi ibiki n'ibiki nta kibazo ndavuga turi kumana tebagabo nkaba nabanyene lungayo ngaboteko nuko ndakumva umwanya ngenda gukomeje kujutwe bega hajya Samantha wabonye je kungena nkora akazi ko ajya unyemera we naje ndagufana cyane jewe ndi ku TV ndi ku TV wampaye akazi nzo ko kamaye neza gusa muga ntibagiye jewe kiyo ndagukunda n'ukuri uri umugenzi wanje kuko ibyo wankoreye n'ibyo kumwene cyagibunye biridiri igihe babakozi batunyegeza urufunguzo ntikurya munsi wankoreye byinshi byiza muga numva kiya kintu bizotuma ntagira ndakubagira mu buzima bwanje n'ukuri ndavuga turavukana uko ndabibona mu mutima turabavukana n'ukuri kumana kuko usubugenzi gusa n'ubuvukanye buri no kwera yararyohewe cyane kabisa kunya nkorera nawe nguma ndagushimira sinibagira gushimira ukungene ukabisa waduhaye icumbira ukatubikatubanda nta kibazo kabisa rega ubuhungiro kwere tugatuma umuryango umwe mugabo rero nacyo nagomba se nubunganira wewe n'uyu mugenzi arakundanye cyane gose mucyo mwirinde ikintu kimwe ikibazo ikizira akarimi muze mukacunge n'ubwo mubanga yatwabwira abandi ajya karimi katuma na objectif yanyu yo gira ikiyo hagarara ibyo ibintu byanyu mufise
ariko twebwe turi abantu bari seriye dufite ubwenge ibintu by'iminwa minini byo mutubwira kandi gusasu ufite kuraha nyine hafi hewe kuraha nyine hafi mwese nimumva mwicaye guma mwicaye mwicaye ndabeke guma mwicaye ndabe kwanza ndamuteka hasi sibyo ntaje uhaguruka Samantha
umuti bite rero Uwimana twe turashima bebara ko mwaje nka surprise no munsi tubateye mama Kitumbo nawe ni gute narizi kudashobora no guhaguruka umeze byariko asigaye arararangura uwe igihe cyageze yego kandi igihe cyageze ubu ni ngorane vraiment none hano gute muri sohora wana turashima vraiment namumeze neza mbona agashari kanje wow kameze neza arajyana ubu navurugana kubera ugenda muzi arakubagana prince ni ngorane bizi ni mandari sawa sawa kabisa bite rero Uwimana turaho vraiment turashima habugera gengezwa n'ijambo iyo tubonye nk'uko tuje giturumbuka hari ntanga surprise akani kanterefonye gute urumva hari igihe nyene bishika rega so misose twamadute reka kwanza tubagurire n'agafani oya yo merci sana bazi soda tumaze gute bega wanyiragiye waciye kwa Dionise ngaho ruguru duca kwa Leopold ngaho aho se nuko tugenda turanywa amantu vy'amafaranga c'est vrai we nunyotewe oya nari kuyiha aha mumbi iyo nkuru rero urumva rero hano rero twikintu kitubeza cyatuzanye buriya kuvejo turiko turategura urugendo rw'uno munsi c'est vrai nanjye rero natwe twaraye ntibuce ati nkoko niyo ngoma nanjye ati karibu dushike kwa Uwimana ukuvuga yuko buriya hariya buriya umunwa ni jewe ariko ijambo ni rya Samantha inde subiramo iryo zina numve sinumva neza inde Uwimana subiramo kwanza iryo zina uri kurangura inde ni Samandari peut-être n'uwundi atari wonse oya ni ukuvuga Uwimana buriya hari ikintu kigoye mu buzima hari ibintu birahinduka ndazi yuko biraza kukugora gutahura mbure mu bihe byahise ahantu mwaciye umuntu yakubabaje umuntu yaguhemukiye ariko mugabo iyo umuntu ateze ukuboko buriya ntibakubita
ahubwo uramuha imbabazi. Bufre Mucamake. ushaka kumbwira iki ko ntagutahura neza ko ntakumva neza uriko urambwira iki Uwimana buhoro buhoro uraza kuntahura kuko twe turi yo biremwa. narizi ko ndyohewe mbonye abashitsi beza umutima uraryohe uraruhutse ariko numva ko umengo mushaka kumbwira ibintu biriko birankororwa mu mutwe ntashaka kubyumva. oya Bufre wenda kubaha kandi agusonera ariko numva ko sije uriko urajyamo numva ko si neza ko Samandari afise umuzungu wiwe afise ubuzima bwiwe je narimenyera ubuzima bwanje na prince wanje niyo kado yampaye mu buzima Samandari sinzomwibagira ariko ibintu byo kumva ibintu byiwe ngo bimeze gutya na gutya Bufre ndakubaha kandi ndagukunda Bufre wanje sishaka kubyumva. Aha narinzi ko muce kumbwira ngo nitegure dans une semaine tugiye kujyana umuntu kwa muganga tuzanire ikibebe wowe kurambwira ibitagirwa mu matwi yanje numva ko bitandyoheye amatwi. Oya. Uwimana je ndibaza yuko avuze yuko afite umuzungu nicyo gituma buriya hariya baca umugani mu kirundi ngo icyo utazi urabaza. Je ndibaza hanibyoshye ko ukamenya ibyamushikiye bene uwo wita umuzungu wiwe ndibaza yuko wohita umutahura igitumye asaba imbabazi kuko je ndibuka neza na neza mu bintu byahise twarigeze kuyaga ndakubwira yuko azokwikiza. Nivyo rero bibaye n'umunsi w'Imana kandi nizere yuko n'ukuri ukuntu ugenda kuzi mu bintu bikuranga mu mateka y'iwawe wowe umuntu utangiye ubwo rero twarinze atakamba je ndabona umenga twomubabarira tukibagira ibyahise tugategura ibya kazoza. Bufre ninde yarinze atakamba uri kurambwira ide wahehe Samandari Vahandari Shishwandari waundinzi ubu ni ntungane je nibaza ko ate ibintu nk'ibyo masheri urazi ukuntu mukunda ndabizi kandi nshaka kubabaza iyo sije Na- iyo sije nabishaka- ihoze ndabigusabye ngiriza ntawe udafasha mu buzima kandi ndazi ko uri umuntu ufise umuho waranyigishije gutanga imbabazi mu bantu waranyigishije kubabarira urazi ko n'Imana turayikosheza ariko iratubabarira ndabigusabye nibabarira jewe nizere yuko kuri icyo buriya Uwimana cyo mbona ko ari kigerageza Imana igiye kuguha kuko mu mateka y'iwawe ibyo nibyo mu mateka y'iwawe uri umuntu ababarira none umuzungu Uri umuntu yaramunaniye wihangana. cyangwa ibyageze ni gute ukuvuga yuko mu nyuma hari yamaze kubana n'ujya mu gihugu we Samantha buriya Samantha yari gikashi buriya yari yaramupakiye Jimmy aramupakira nk'isiterine yose y'uburozi bwose uzi yuko bubaho ku isi y'Imana buriya aramuhereza buriya hariya biriya byose wabona agira harya buriya ntabwo ari Samandari ahubwo cyari igitutu cya Samandari bisigura bisigure yuko biriya byose yakora ntabwo yari we yari imiti Samantha yamutekeye muri we mu mubiri ubu rero hatuyaga Samandari n'umushasha ni ukuvuga yararutse yongera araruka uza kubyibonera wenyine ko ingene yahindutse uriya mukobwa yamuhaye imiti kugira ngo yanke ababyeyi mbega wari uzi ko yamuhaye imiti yica ababyeyi biwe yarishe papa wiwe Mutama yarapfuye Mutama ndabarusha yarapfuye ntacyo yaruzi buriya adosiye yiwe byagenda bibangabanganwa n'idosiye yiwanje buriya jewe naramuciye mu mwanya w'iminwe uriya Mutama ukuntu namukundaga yarapfuye Mana yanje w'Imana nje gituma jewe nari nifuje yuko uwo mubabarira maze ubuzima bukabandana please ndagutakambira Kela nawe ari hewe Kela aracyari kwa bibi wiwe shaka muhamagare murabe no mu maso nimba ari Samandari nzi cyangwa ni igishusho cya kabiri yego ve je nibaza yuko ari hehe ni ukuri ntibibaze ngo yari kure ari nganye twaje tuzananye mwazanye ngaho iwanje reka bangira gatoya relax sheri
shika rero shika w'Imana je no kubaza nibaza ko korosha umutima Samantha ari ngoro ngaho nukuri twibagire ivyahise maze turabe imbere kuri Imana je ni kuri mama mu kwisi naje menshi aje kuvuga ariko cyo nakubwira amajoro narize ni menshi naje kwicuza kenshi ibyo nashiyemo je novuga yuko yari inkoni y'Imana kujana naragukoreye amajambo make nari mu gihano cy'Imana kuvyo nari naragukoreye narasanze burya Imana ihonye hose Imana ihonye hose naratanguye neza yuko burya kuri iyi si nta cijana yikoreye umuntu kibi kirakugarukako kandi yikoreye ukoze neza kirakugaruka ko kujya nyine kamere yawe ndazi ko uri umusenzi kamere yawe ndazi ko uri intungane kamere yawe ndazi ko utinya Imana kandi ukorera Imana niyo mpamvu natangiye kuvuga nti burya nk'amajambo kwisi menshi kwisi yakuvuga kandi si ngombwa ngo nawe utangure kumbwira bya kera kuko ntibagira ntirera imfubyi ntibagira ntibana nakubwiye byinshi naragufashe nabi iyo ngiye namaze kubitabira imbabazi ku Mana ariko burya imbabazi zirama ni uko umuntu asaba imbabazi we yakoshereje kugira ngo Imana nawe nyine ndirimbe rero numvise ko warose n'ikibondo canje ni kuri byaranse ko mbandanye ndondera abandi kandi nzi ko ufitiye umwana nasabye mbabarira wifuza yuko umwana wanje yoregwa n'undi mugabo canke yoregwa atagira se yoba atagira se ufata inzira ushaka ariko nimba utinya Imana ugakunda Imana nk'uko wamye ukifuza ko umwana yoregwa na se ndagusabye ushyiringo n'ingufu umbabarire usore tubane mu mutika nkangire kandi je ndakomeye ngaha imbere ya Bizimana na madamu wiwe ndakomereye ngaha imbere y'abamarayika bari ngaha ndakomereye imbere y'Imana yuko je nahindutse kandi ngiye guhinduka kandi nzogufata nk'umudamu nyine afise umugabo ari responsable rero mbabarire dutangure bishasha dusubire tuve ikuzimu tuje ibuntu kubaka ibishasha nimukongera amana menshi kwisengera uvuga atari gusa no kuri imbabarire kandi ibishasha wow je nanje sifise byinshi mvuga ariko Samantha ari ikintu wishe mu mutima wanje cy'urukundo aho ushaka kubesha kugira ngo nongere nkwizere nkukunde nkuko nagukunze ngo umutima wanje wose bizofata umwanya ariko kubera ikibondo cyane kubera Prince ukuntu mukunda kandi ntabashaka ko aregwa n'ababyeyi bose babiri je vraiment shobora kubyemera kugaruka iwawe turebe umwana ibyo nivyo twari dukeneye kumva w'Imana ayo majambo meza ndazi ko uri ntungane twenga ndabishagegera ukuntubereye kandi iby'urukundo uje ndazi ko urukundo rurapfa rurakura ruravuka je nzogerageza yego basha je nzokora ibishoboka byose mu ndwi imwe ruzobaguhagaze Samantha ahubwo reka ndakuzanira umwana umubone ndakuzanira umwana umubone ndazi uko turamukubita n'ijisho kuri wawuza rero kuri n'ukuntu yibyaye asa nawe cyangwa asa nanjye ndamwibonera wenyine kazane shaka kuva peti ndakarabesha ukuri urakoze cyane no kuri wow urakoze cyane no kuri
mwijuru naraenda senga saba Imana Mwenyezi Mungu ankorera ibitangaza ninaza mvuge make untabura nanje mumaze kuvuga Imana nagisumba Imana nagisumba Imana ubonye umuntu abambwira Imana akaguma adadaza yaba ari dayimoni yaba dayimoni umwana n'igitangaza urabona umwana ukumve n'ibyaye no kumwima ni fotokopi Samandari wantaze shaka kubona ikibonosha yego cyanje kiri mu nzira oya Imana nawe guheza acha numva uburoho Kimana we nta buroho wumva oya ringere none ko mwirigwana papa oya yingo nagore igihe cyari cyabaye kirekire ahubwo Imana ishimwe w'Imana ibintu nibyo nakiruta Imana umuntu amaze agiye kunzanira inzira y'Imana vraiment nuko bimeze twibagira kahise dutegure kazoza use umwana wiwe kandi ariwe papa wiwe shobora gukora ikintu nk'icyo vraiment murakoze cyane vraiment murakoze cyane namuhaye akazina ka Prince yitwa Prince Amandari Prince Amandari Prince Amandari mon héritier oh là là nazi icyo nicyo wifuza kuva cyane umwana w'umuhungu unasamuragwa Imana yamwishuye ancangira iduwa impene izo zibiri aho rero buriya rero Samandari impene zibiri nshira hasi aho rero Samandari buriya ugura umuryango ubu ndazi ugiye kuvutura utundi nka 10 mutwe nyine nka 20 anga kaduze utadusigira umukobwa wacu ubasha nigise numvise cy'uyu mwana kare erega haji Imana yagukuye imyaka 10 ni anyatari zakambari ngofero nawe yamumenyereye amaraso ni hatari hajya amaraso ni hatari kuko amazi nyambari no nawe yambari ngofero papa merci sana murakoze cyane Imana ishimwe cyane n'ukuri hama rero Samandari nawe ugenda wicare ku muswala usenge nukuri ko Imana ebana izi kurinda gashayitwani kaza gasubira kugutembera twese n'ukuri twese Imana turinde bibereho umutekano wangere bashi natari haguruka rero ushaka umuhobere duhorane nawe uhobere umudamu wawe galamwaguruze baje bararemerewe